ndabaramukije ndabana ikaze mu kiganiro ingabire yawe utunzi bwawe uri kumwe na Divan dushima ko musanzwe bimenyereye ariko kandi sindi jenyene uno munsi ndi kumwe n'umushitsi n'umutumire ariko kandi nibaza ko mukanya ashobora kubabwira byinshi kuri we turi kumwe n'umuntu yitwa Divan nawe ngenda twitiranwa reka rero ndamuha ikaze Divan kaze ego murakoze amazina yawe mbega yose ni gute nitwa Divan ishimwe mugabo hariho izina rya nubwo ntiryo kuri scène iyo ndiko ni théâtre yongera ko ni Jaiba Divan Spencer ishimwe Divan Spencer ishimwe n'umuntu ki Divan Spencer ishimwe n'umuyabaga w'umurundi afite imyaka 20 aje amashuri yiwe kuri lycée Notre Dame de Rohero n'umukinyi wa mareresi nko nko twobyita théâtre mu gifaransa kandi n'umwanditsi kwa gusohora igitabo ciwe ca mbere cyasohotse mu kwa mbere mugabwiruka kuja kuri marché international isoko mpuzamakungu donc ngerageje kwivuga nibaze ko no kwivuga gute imyaka 20 umuyabaga wo mu Burundi iyo usanga tumenyereye biragoye kuvuga ngo gukina ivyese kwandika igitabo ni ibintu tamenyereye cyane cyane tukunze kubona ahantu hanze aho twumva umwana w'imyaka 10 n'ingahe yanditse igitabo imyaka ingahe yanditse igitabo kuri wewe ibyo byose wamenye ryari washoboye gutahura ryari ko ari ibintu ushobora gukora twari muhira donc je n'abatoyi bandi twako turaba ama film hama après iyo film twako turaraba yaheze nubwo ntiyaheze nkuko ntavyifuza jewe warababaye ego kuko umuntu uzi umukinyi wa mbere nakunda muri iyo film yarapfuye akenshi ndavuga ni ego ngo mu metre ngo yafuye ego akatari gake usanga umuntu akiri muto afise ibintu by'ivyumviro vyiruka ugasanga rimwe na rimwe biramutuma akora amakosa uvuga uti abavyeyi barambaye hafi ariko none nka ugerageje kuraba gushika no muzi nigiki iyo ngabire maze gufasha kubyo bwuko muhira batavuga bati uyu muhungu wacu yari henze iyo ngabire yanje nubwo ntikimaze kumfasha yaramaye kumenya n'abantu banshi kumenya n'abantu nubwo ntibari no kugwego rwo kwisi kujya bavuga ati ni kuri niveau international yaramaye gushobora kuza ndaja mu ma conference y'aba jeune apana nk'umuntu asanzwe mugabo nk'umuntu aje gusabikanya yego ingabire yiwe ivyamaze gukora mbwa kandi ico nishimira gose yarampaye simbora nk'impandikivuga mu Kirundi yarampaye bourse d'études ugerageje kuraba none nigiki cagiye kirakugora cyane cyane kugira ngo ushobore gushika kwaho hantu uvuga uti je ndarose bourse ndarose uburenganzira bwo kuja kwiga kubera bivuye ku ngabire yanje ntivyoroshe ntivyari vyoroshe na gato ku mwana w'umuyabaga abafite imyaka 15 ubukiri muto cyane kubera ko ku mwana w'umuyabaga abafite imyaka 15 wewe hari abantu babona bati deja ari mu myaka ya adolescence kugira dukunda kubivuga n'abavyeyi barabona bati barimvira bati ariko arikanga muri ivyo bintu ni ibintu by'akanya gato bihera hari igihe uja kuhura n'abantu ukabasaba uti mufasha muri ibi nibi bakakubona nk'umwana atari ivyo uri kurajamwo akazi byari byo ari amaraso ashushe yego muri je navuga nti ntigeza kumenya ico kintu gitegeza kuhava tegeza kubona yo bategeza abantu bategeza kubona yuko hariho aba jeune bafise objectif mu buzima yabo bafise ico bashaka gushikaho bafise ikintu muri bo kibatuma bavyuka misese mu gatondo hakujya ko abantu bakuze gituma impamvu yo kuvyuka yego hariho impamvu yuko bamariko bagwana n'izo ntambamye ziri imbere yakugira ngo berekane yuko mu Burundi naho nyene abajane ntibitaho gusa kuja mu birori kuja mu kunywa inzoga kuja kugira iki turabikora mugabo kandi turashoboye guserukira igihugu mu mahanga turashoboye guserukira igihugu ku rwego turashobora guseruka imbere y'abantu bakavuga bati ujya mwana quand même naho akiri umwana arafise ivyiyumviro birashe vraiment ivyo nyene wipfuza hari bitarashika ugerageje kuraba abavyeyi canke abakiri bato ikintu citwa ingabire cyo gifashwe gute ku bavyeyi ifise ikibanza ikihe mu bana ikintu c'ingabire novuga ni mu Burundi ntiturashika yaho umuntu ashobora kubaho yovuga ati ndabayeho kubw'ingabire yanje nubwo yuko ndazi yuko ejo
hari sur kwera ingabire yanje ntiturashika kuri urwo rwego mugano mbona umengo turi ku nzira kubera ko habaye aba jeune bashoboye kwiyampoza bagaharanira ivyo bariko barakora bakerekana yuko batariko barafyina bakerekana yuko bafise aho bashaka kugera abantu bagiye barabitahura buhoro buhoro imiryango yagira bitahura buhoro buhoro kumwene mwitwara je amavuga nti kubgawe ivyo bagiye urakora kugira ngo ushobore kuyitwara mu neza utaraheze ego nagegeje kwekara abavyeyi yuko ndiko ndaja kubera ko abavyeyi barafise mu mutwe yuko isi y'abantu baba artiste n'abantu baca baja mu bintu byo kunyura umugi baca baja niko je ndakugituka niyo majambo papa yambwira yambwiye ati urero ushaka kuja muri bajya abantu bariko baranyura umugi ushaka kuja muri bandi batahamwe batahasa intuze ya sita y'ijoro bariko banyinzoga zoze twumva uri kuradodora wabo rero ushaka ngiti ababanyi bazoze baratubwira ati ubu wa mwana wanyabananiye mbega uri muri babandi bashaka kuzoja kugira ibindi bintu tutazi vyari ivyo novuga ni attitude nashatse kwereka abavyeyi yuko nashatse nafashe iyo ukungene nitwara ngo neka abavyeyi yuko ndashaka kubijamwo mugabo ntibizohindura uwundi batubwiye ko ari ibintu bagiye urashaka ko byinshi bitandukanye ariko natubwiye kandi ko wanditse igitabo kwandika igitabo vyavuye hehe wavyiyumviriye gute novuga ngo ijambo nyamukuru y'igitabo cawe niri icambere mbega ico gitabo cyitwa gute cyitwa Kamanzi muri Kamanzi washatse kuvuga iki muri make muri Kamanzi havugamwo intuze ya mvugamwo umwana w'imyaka 11 yisanga ari yafashwe yego n'abantuze n'umugwi w'abagwanyi muri Somali umwana w'imyaka 11 mugabo abafise papa wiwe w'umudiplomate akora babandi bakora mu bihugu bitandukanye akorera igihugu ciwe yego donc abari umuntu w'umudiplomate barungitswe muri Somali kugira ngo aje kuba userukira igihugu ciwe muri Somali hama ashitseyo uwo mugwi ucutera ahaba bagapfa bose agasigara uwo umwana akaca yisanga rero ari muri ntuze muri iyo situation hama uwo mwana ndamuha igicapo c'umuntu w'umu leader umuntu sinzi wo kivuga wewe umuserukizi canke umuntu aserukira abandi yego mugabo umuntu umuserukizi mwiza kubera ko papa wiwe aba yaramwigishije ati kuba waravutse ufise ukavukira ahantu abantu bafise ibintu ahantu dufise ibintu ntibisigura yuko ariko vyategezwa kugenda nuko Imana yaguhaye iyo ntuze iyo bakwe byo gushobora kubaho hano baba bifuza kugisoma bo bigira gute ku buryo bwuko watubwiye yuko ni inkuru y'umwana biratangaje kumva umwana ashobora gutuma abandi bantu babafunzwe hamwe nawe imyaka 11 ashobora gukora ibintu nk'ivyo uwo kwifuza kugisoma yogiyo gikura kirahari ku ntuze ya ku marché international ego kirahari umuntu kuba bahanze uja kuri platform yitwa haya-africa.com ucuza kuri page yabo nkuru hama kujya tugira muri barre de recherche ukandikamo Kamanzi iciza kisha kiza kuri kuntuze ya kuri version électronique abantu bakironka ku bari mu Burundi ni kuri 12000 ku bantu bari hanze ni $10 na 10 euros mugabo kirahari no muri version papier gitabo nyene gifadika kiri ku mahera 200 ibihumbi 200 ku bari mu Burundi na iyo niyo $10 na 10 euros ku bari hanze mugabo abo bari hanze bakongera ko amahera y'amantuze y'amataxi n'amahera yantuze ya post diva ndagushimiye ego mwakoze bakunzi ba Ghost TV nibaza ko muhejeje kumva ivyo uno muyabaga canke umuntu akiri muto ngo tubibona imyaka 20 si myinshi cyane ariko kandi turumva ko maze gushika ku bintu bitandukanye kandi binakomeye nizera ko wewe uri kuradukurikirana hari ikintu washoboye kumvamo kandi tunagutera n'intege nawe ntubicare hari benshi cyane bariko baridoga amabi bihebuye ariko turumva ko hari uwo biriko birakunda nubwo atovuga ngo kumbure ngo hari ibintu birebire byane byo kuvuga ngo yubatse amazu canke iki ariko arafise yari karaja kandi
hashoboka hazoba hanameze neza rero nawe uri kuradukurikirana ubandanye wihakanya kandi wumviriza umutima nkuko yabitubwiye kugira nawe ushobore kugira kumenya ico ushoboye canke ico ufise nk'ingabire nta nunga adafise ingabire kandi nkuko yatubwiye nawe nyene ingabire birashoboka ko uyibamwo ariko biranashobora no kugorana mugabo kandi birashoboka no musi twovuga tuti ingabire yawe irashobora gucika ubutunzi kandi n'ubutunzi yego cyane rero turabashimiye kuba mukunda mwadukurikiranye bari mu kiganiro ingabire yawe ubutunzi bwawe muri kumwe na Divan dushime umutumire yari Divan ishimwe canke Divan Spencer mwakoze imana ibahezagire naho butaha